yatanguye yari umu DJ avanga music avanga umuziki wakozwe n'abandi kugira ngo ahimbare abafana abakunzi biwe muri rusange. Mu nyuma yumva ijwi ryiwe rimeze neza cyane, yinjira muri studio araryumviriza neza, aririmba ibintu bigenda neza cyane, biraryoha bigenda bimera neza cyane. Aho hari muri indirimbo zabo zigenda ziryoha zikundwa zigera cyane zigera kure cyane hashoboka, maze bavuga ati uno munsi reka tuvuga ati umwe wese akore career solo, umwe wese yikorera ukwiwe, umwe wese yigenge, umwe wese yigaburire, maze byose bigenda neza. Nuko baragenda umwe wese akora urubuga umwe uzukuntu biryoshe ma kugira umuntu akwitayeho akaraza ushinga n'ibyawe byose kurusha uko nawe ubyitayeho. Uwo muntu numubona uzomumenya kuko nawe basa anamureka kagenda. Yes, abakozi bamera ko tip to pop 7 muntara nakunda kuramutse ndakwivuza amahoro y'Imana bane nawe ndakwibutsa ko ari one boy Velasquez from Paradise KBBC muri kumwe kuri mikro amera ko tip to pop 7 mu kiganiro Burundian talent and no most twaje kuvuga ibijanye Nick no most twaje muri industry kabiri gatanu Rwanda kuzaniye mu hit maker, umuntu abikora neza cyane. Ndakubwira ati nawe si yundi ni Mr. Ayee DJ Fernando, mwese muramuzi. Yatanguye yari umu DJ avanga music avanga umuziki wakozwe n'abandi kugira ngo ahimbare abafana abakunzi biwe muri rusange. Mu nyuma yumva ijwi ryiwe rimeze neza cyane, yinjira muri studio araryumviriza neza, aririmba ibintu bigenda neza cyane, biraryoha bigenda bimera neza cyane. Aho hari muri We Love Music, maze wari umugwi bahurikiyemo no muri livyi musanzwe muzi nka Melanin Boy. Indirimbo zabo zigenda ziryoha zikundwa zigera cyane zigera kure cyane hashoboka, maze bavuga ati uno munsi reka tuvuga ati umwe wese akore career solo, umwe wese yikorera ukwiwe, umwe wese yigenge, umwe wese yigaburire, maze byose bigenda neza. Nuko baragenda umwe wese akora urubuga umwe witwa Mr. Ayee undi witwa Gusto Melanin Boy. Ndakubwira ati Mr. Ayee no munsi niwe naje kuvuga ko ku ndirimbo ndwi zonyene indirimbo ndwi zonyene zigize urubuga rwiwe rwa Mr. Ayee. Umwe tipa akaba ari umu hit maker akomeye cyane muri kino gihugu cyacu cya kabiri gatanu ndwi ndavuga Burundi. Ndakubwira ati ni umuntu ariko arakora indirimbo zimwe ziriko zakubita amavyuzi biteye ubwo n'umunsi wa. Ndakubwira ati indirimbo yiwe Kazima Imana nkunda nayo ikaba yamaze gukwiza 9,000,000 z'amavyuzi, bikagaragara ko ari indirimbo imwe Burundi bwose imaze kurabwa n'abantu benshi sinzi mu gihe gito. Ndakubwira ati indirimbo Kazima Imana nkunda vuba cyane ejo hahise nibwo yakwiza 9,000,000 z'amavyuzi. Akubwira ati uru nurundi gwego umuririmbyi ariko aragera ko kuyandi makuru rero ariko aravugwa mu muririmbyi DJ Fernando na makuru ariko aravugwa ko afise collab yagutse cyane, collab nini cyane nyuma yo gukora remix ya Belsimba bari kumwe n'umuririmbyi mwakunda cyane ariwe Eddy Kenzo mu gihugu ca Uganda. Akaba agiye kusimbira aho hakujya maze Tanzania muri WCB mu bana ba Diamond Platinum zakakuzanira umuririmbyi umwe ariwe Mbosso, bakorana igikorwa ciwe. Tubigenze bimeze gute? Umuririmbyi Mbosso baravuga ati dukore remix, maze DJ Fernando avuga ati wapi nkeneye igikorwa gishasha, kugira ngo nkeneye kuraba vibe, nkeneye kuraba ngene bizoduga. Aho haheze imisi mike yanditse ku rwego rwiwe avuga ati mbega tugume hano iwacu mu buhira canke tujabuke Tanzania dukorereyo. Abafana benshi kavuga ati fata rute makirere ma brad bandanye wandika uduzi drapo mu makungu, wandanye wandika igihugu cacu mu bindi bihugu, wandanye wandika za ndombe za kabiri gatanu ndwi vya biharona kubwira ati bandanye bimenyekana na hariya hanze. Nubwo ati rero ko uno muririmbye abafana bese ko bamubonamo icyitegererezo kinini, bamubonamo ikirore cy'umuziki w'u Burundi kuzogera kure cyane hashoboka. Mbega nawe uriko ratukurikirana nawe ni kubibona? Mbega ni aya madefu ubona kuri DJ Fernando canke nibihe byiza umuziko? Twandikire muri commentaire maze tubandanye twese tukura tugendana hamwe. Ndakubwira ati DJ Fernando no muririmbyi mwe mu baririmbyi benshi ariko arakora avuga ati jewe sinita amajambo mvuga ko ariko nita ibikorwa byanje, nkene kuduza idrapo y'igihugu kugera hamwe mu makungu twavuze, nkeneye ko ibikorwa bizogenda kure cyane haboneka
ndakwibutsa ko n'indirimbo yiwe live mu minsi mike mu mwanya muto cyane rakwiza 1 million y'amavyuzi mu gihe gitoyi cyane biboneka ko umuririmbyi DJ Fernando ariko arakora. Ndiko ndakubwira ibikorwa vyiwe simbira ku mbuga ziwe nawe ugenda ubikurikirana. Ndakubwira kandi ko umuririmbyi DJ Fernando mu minsi mike yibaherwa gusura indirimbo basoye video y'indirimbo jana nanje bari kumwe no muririmbyi Gusto Melanin Boy. Abafana benshi bagiye bavuga ati mbega baba basubiranye, mbega vyaba byagenze gute n'akantu badutwitsemo cyaka bimeze gute. Ndakubwira ati ibyo byose agenda akubwira ati twebwe ntitwigeze twankana burya ntibanganye cyane gose, ariko ni mumvo z'agakino k'umuziki, ni mumvo z'agakino k'umuziki kuko ndakubutsa ko bajya abana bavuka mu ntara imwe ya Gitega, mu ntara imwe ya Gitega basa n'abasangiye mbere n'agace bavukamo, baravuka n'imikomine imwe ni Gitega nyene. Ndakubwira ati bano bana ndakubwira ko bazoshira isura y'umuziki w'Uburundi kuyindi ntambwe, kuyindi shusho. Ndakubwira ati rero bandanye kwekaramera ko TV 257 ndakuzana amakuru ari update. Ndakubwira ati bano bana bari barakora cyane, bandanye ushigikira DJ Fernando, bandanye agumana no mwete ari karakorana maze agira ashikanye umuziki w'Uburundi kure cyane hashoboka. Ndakubwira ati ndakunda cyane ni one boy Varaskira from JT Paradise KBBC muri kumwe. Imane kurindi mikoshi, kurinde abansi, kurinde byose byoza bigucira intege mu kazi kawe. Ndakunda cyane, respect. Ciao ciao.